Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse ku rubuga BDI Info amuriko mudukirana muherereye nizere yuko mumeze neza twe natwe tumeze neza. Uyu munsi mfise inkuru etari nziza musanzwe mubizi yuko kenshi BDI Info tudakunda gushirako atari comedy ahubwo dugira ivyiyumviro duterereye ku gihugu canke tukongera tugashirako inkuru ahanini zishobora gufasha abarundi mu buzima bwa misi yose, aba barundi bari mu Burundi canke abarundi bari mu mahanga. Reka ndagusabe rero nimba uri mushasha ukore subscribe kuri no channel, bizogufasha cyane kwama waronse notification canke ama video menshi ava kuri no channel yacu. Murakoze. Inkuru ndagufitiye yuno munsi niyi. Birashuka ugasanga warigeze kubutakaza passport bakakubarira ico ukora, urazi utakaje passport uri mu mahanga, na cyane cyane ku barundi bari muri Zambia nibo nkeneye kuvuga ko hari abarundi bari muri Zambia bari ko bakora amanyanga bayakorera abarundi bagenzi babo, novuge no vyita ko ari guhemuka. Abo barundi amanyanga bari ko bakora sayandi n'amanyanga bari ko bakorera kuri passport z'abandi barundi zazimiye, bakaca bagenda kuzikoresha ha kuzirangisha ngo bazisubize bene zo bazimije, bakaca bagenda kuzikoresha mu kwinjizamo abandi barundi bagenzi bacu mu manyanga. Ibintu biteye isoni kuri abo bantu, ibintu biteye isoni kuri uwo mugwi, ibintu biteye isoni ku murundi akoresha passport y'uwundi muntu. Izo nguvu je nico kintu nkunda kwibaza, izo nguvu bazikura he? Banywa ibiki? Ni igiki coba kibitera? Sinahura neza. Wewe birashuka ugasanga watakaje passport yawe, inshuti yanje bakakuba ati passport yawe yo bari muri immigration ikaba imaze nk'amezi nk'atanu canke umwaka. Inshuti yanje niyo izere yuko iyo passport yawe uzoyisanga igikomeye, uzosanga ari nk'igice cyayo yaruzuye impapuro bayigongesha bayikoresha ko business. Abo barundi rero, wewe nimba uri umurundi wemera kuza kuri passport y'uwundi muntu, umunsi gwaguruzuriyeko wibaza yuko bizogenda gute? Uzosuza hejuru Zambia barafatana nabi, wanse kuronda ivyangombwa by'iwawe ukacugira ku vyangombwa bya mugenzi wawe. Ivyo ndabivuze kubera iki? Ndavise inshuti yanje yatakaje passport. Iyo passport iratakara irashika hano ku mupaka wa Kasesha, kubera wayimutoreye niwe yayitwaye. Maze gushika ku mupaka wa Kasesha avuga ati ino passport ni y'umurundi yaratakaye, birazoshika arenge ngaha yibaze muyimumpere kubera jewe ndiko naja hariya sindiko ndavaye. Amaze kwitanga hariya burya mu magroupe yarabonye umuntu hararangisha passport yo batakaye ariko arondeza amajambo makapana kurangisha. Baravuga ati ingeno ino nimero y'uno muntu kino passport nigeze kuba ndayibona, ndayimuhe ndamuconnect na bahariya kuri migration canke n'abashobora gushikayo hama murondeze passport yiwe bayimuha. Uwo muhungu kuno byamugendeye yararondeze kubera hari haheze igihe cimwe c'amezi nka 8 uko 9, ararondeza sice hariya baramuha ati ujya passport yawe twarayibonye ariko yatwaye n'umuntu naka. Umuntu ntawe ushobora kuvuga izina, ntawe ushobora kuvugiza muno mwanya, ariko ndazi yuko niba akora partage no video ashobora kumushikira akagira ico ahinduye muri ivyo bintu. Burya wa muntu naka twaramurondeye kuri telefone wari yamutoreye passport, twamurondera twamuha ati hari ico muwamuzi ku vya passport imeze ukuntu kuko twagiye kuyirondera kuri ku biro vya migration ku mupaka, bakatubara yuko ari we wayitoye wagiye kuyirangisha. Muba mukifise yaciye adukatira telefone. Mu nyuma haciye igihe twarakoze ubundi buryo, twaronka izindi nzira ya passport irafatwa. Yafatwa nyundi muntu w'umurundi yariko ayizako muri Zambia. Muriko murantegera? Yafatanye yundi muntu w'umurundi ariko ayizako muri Zambia. Iyo passport yari kiri nshasha y'imyaka 10, yari maze kugira trip y'ibihugu bibiri gusa, Tanzania na Zambia, ariko yasanze imaze kuja ko ibidodo nivyo muri Kongo. Nukuvuga abo bantu bafata izo passport z'abandi hakuza kuzirangisha bakacagenda kuzikoresha business ziwabo, baca bagenda kuzikoresha mu yandi mayira. Umva ibintu by'amanyanga bo barazi ukuntu babikora. Ehenda gusaba inshuti yanje, wewe nimba uri murundi uhaura akora ayo manyanga nkayo, hagufasha abarundi bagenzawe
batakaje ibyangombwa. Murazi ukuntu ha urava muri Zambia atacyangombwa ufise, bagukubagura, bakubabaza, bakakwiba, bakakugira ibyo bashaka, ugazoshika mu Burundi waratuntuye. Mugabo nawe hakuza kubafasha, hakuza kurangisha ibyangombwa by'abandi, ukaza kubikorera ko business. Erega muzona Twitch tukicara ngaha tukaca twibaza yuko nkuko nigeze kubivuga ko migration muri kino gihugu ariyo imeze nabi. Ora Abarundi biwacu nibo batumye migration muri kino gihugu yaguka yononekara. Baca batangura gushira amafaranga imbere cyane gusumbya gufasha abanyagihugu ko byari bisanzwe bikwiriye. Nongere nawe sabe wewe Murundi unkurikira, nimba ukeneye gusafira mu bihugu by'abandi, kizire umuntu ntaza guhende ngo urumva ngo koresha buno buryo ngo tuzokoreka ukuntu bizogenda imbere. Wowe ufashwe nye na telefone, umutelefone ukamubwira ko wafashwe, aca kupa. Ahubwo wowe kazobona umuntu agomba kubara ivyo bintu, uzumenye yuko ari umunyamanyanga, mbere bibaye ngombwa umutange ku polisi. Muri no misi umuntu ariko aravugisha ukuri ntavyo bakurikirana Abarundi. Ariko sindakubesha inshuti yanje, amanyanga ku Barundi bari muri Zambia yarengeje. Aho n'amanyanga harakogwa kuri passport yonyene gusa. Mu nyuma tuzogenda tubaha ibindi bintu byinshi, ni byinshi tuba dukwiye kuvuga, ariko nabariye yuko muri objectif dufise ko atakurambira abantu. Tuzoshira ko video ishobora gufasha abanyagihugu, niko murantahura, ishobora gufasha abanyagihugu na cyane cyane Abarundi mu buzima bw'iwacu bwa minsi yose, canke ishobora kubagira akamaro. Yariyo information nari nkene gutanga. Wewe nimba uri Murundi uhaye ukoresha passport z'abandi mu manyanga, bakazogufata, tuzokugabagurana. Hari ibisaza ngaho usanga byicaye atakazi bifise, biguma byicariye uko nyene, ukibaza akazi bikora, ukakabura ugasanga nakazi bifise, nakazi nyene gatoyi. Ariko kumva ngo caguza imodoka, ngo kumbe bavyicaye kwijambo, bavyicaye mu manyanga, ugasanga byirirwa biranywa inzoga. Urumva muri bino bihugu kumbe bavyibereye mu manyanga yo kuyovya Abarundi bene wabo bikabata mu manga. Murakoze cyane. Birashoboka ugasanga urafise umugenzi wawe yatakaje passport, shiramo comment section yoba umufise. Hari uwo barigeze gutakaza ibyangombwa by'iwiwe, hanyuma bakamurangira kwa naka agiyeyo akabibura. Meze gute? Wowe umaze kuza kuri passport y'uwundi muntu mugenzi wawe. Navyo ico ni kibazo, nimba warashitse Imana ishimwe, ariko ntuzubisubire kuko ayo n'amakosa manini cyane. Ego ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Nshimira wowe wese umaze gukora subscribe, birashika ukaburi mushasha ndabisubiyemo, kora subscribe bizokwama bikorohera kuronka ama video menshi atandukanye azobavuye kuri ino channel. Imana ibazigame abantu bose mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye, haba Zambia, South Africa, Mozambique, Malawi, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, South Africa, Europe na Amerika no muri Asia. Bose turabakunda cyane bana, ibandanye bazigama. Bye, mubandanye muroranirwa mugira nibihe byiza.